Mwiriwe neza bakundwa inshuti bene data muri ngaha. Kuri jewe n'umugisha ukomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga ku ijambo ry'Imana no ku mugambi wayo, integuro yayo ihwanye n'iki gihe cy'iherezo. Ngomba gusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu kigabane cya 22 ku murongo wa 16, aho Yesu wenyene avuga akagira ati, jewe Yesu nyumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ni jewe munago wo ku gicitsi cya Dawidi, ndi umwuzukuruza wiwe kandi ndi kinyenyeri g'ikibibatsi cyo mu gaturuturu. Ikigwa cyacu muri uyu mwanya ni ari hehe uyu munsi umumarayika yahishuriye Yohana, uwahishuriye ibanga Yohana, no kuvuga umumarayika yahishuriye Yohana igitabo cy'ibyahishuwe. Rero acaba umumarayika yahishuriye Yohana igitabo cy'ibyahishuwe, canke uwamuhaye guhishurirwa kuri mu byahishuwe akaguha Yohana agukuye kuri Yesu. Reka dusome no mu ntango ngaha mu kigabane cya mbere. Uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Yashingiye intahe ibyo yabonye byose n'ibyo jambo ry'Imana no gushinga intahe kwa Yesu Kristo. Hahigwa usoma, hahigwa n'abumva amajambo y'uko kuvugishwa n'Imana, bakitondera ibyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Ari hehe uyu munsi umumarayika yahishuriye Yohana igitabo cy'ibyahishuwe? Icyo ni ikibazo cyiza cy'uyu munsi. Murashobora gufata ibyicaro byanyu kugira ngo dushobore gutahura iri banga ryaho ari umumarayika wa Yesu Kristo uwahishuriye Yohana igitabo cy'ibyahishuwe. Reka turabe ibyo Revera William Branham yavuze ku bijyanye n'uyu mumarayika. Nuko rero turaheza tubone aho ari muri kino gihe cy'iherezo uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Ku rupapuro rwa 41 mu gitabo cy'imirongo akarongo k'amajana 330 aravuga ati, yaratumwe, yararungitswe. Araheza avuga ibi, yavuze ibi no kuvuga ibi yarabitangaje, abivuga biciye mu mumarayika wiwe abibwira Yohana. Ntituzi uwo mumarayika uwo ari we. Bibiliya ntivuga uwo mumarayika uwo ari we, ariko turazi ko yari umuvugishwa n'Imana. No kuvuga uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo ni umuvugishwa, kuko Bibiliya ubwo nyene ikivuga iti, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushinga intahe y'ibintu bigira bibe vuba. Hanyuma turabona yuko igihe Yohana yatangura gusenga uwo umumarayika yamubwiye ati, sigaho ntubikore. Uguhishurirwa 22, no kuvuga mu byahishuriwe Yohana 22, ndizera ko ari aho nyene. Kandi yaramubwiye ati, kuko ndi umugurano mugenzi w'abandi bavugishwa. Ashobora kuba yari Eliya, ashobora kuba yari uwundi wo mu bavugishwa. Yohana we yari umwigishwa, ariko uyu muvugishwa nawe yaratumwe. Yohana rero kubera yari umwigishwa, nimwitegereza ibindi vyete vyiwe ingene bimeze, bigaragaza ko Yohana atari we yanditse iki gitabo. No kuvuga ko uburyo Yohana yandikamwo bwari butandukanye n'ingene igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana cyanditswe. Ivyo bigaragaza, vyerekana ko
kitari ikintu cyazanywe cyaje kivuzwe na Yohana, ariko cyavuzwe n'uyundi muntu ari we yahishuriwe Yohana. Uko guhishurirwa kose ariko yanditse ashingiye akurikije uko byahishuwe n'umumarayika wa Yesu Kristo. Ni ukuvuga ko uko guhishurirwa ntikwanditswe nk'uko Yohana we yandika, ahubwo kwanditswe hashingiye kuko umumarayika wa Yesu Kristo yabivuze. Arabandanya avuga ati, nimwitegereze ibindi vyete vyiwe ingene bimeze, bigaragaza ko Yohana atari we yacyanditse, kuko ntikimeze nk'icyanditswe na Yohana. Ni ukuvuga nticyanditswe nk'ingene Yohana yandika. Raba icyete cya mbere cya Yohana n'icyete ciwe cya kabiri n'ibindi, ubisome urabe ingene bimeze, hanyuma uturabe n'iki gitabo nacyo uko kimeze. Yohana we yari umwanditsi kandi yari umwigishwa, ariko iyiyo ni mwe mu y'umuvugishwa n'Imana. Neza neza ni uwundi muntu. Iki gisomwa, iki cyanditswe aha cyakuwe muri iki gitabo c'imirongo ku rupapuro rwa 15. Reka turabe aho uko havuga. Aravuga ati, ashobora kuba yabaye Eliya cyangwa akaba yari uwundi wo mu bavugishwa. Yohana yari umwigishwa, ariko uyu muvugishwa nawe yararungitswe. Hepfo cyane naho aravuga ati, Yohana yari umwanditsi, yari umwigishwa, ariko iyiyo ni mwe mu y'umuvugishwa n'Imana. Rero ubu naho reka turabe ibyatubwira mu gitabo cy'ibimatanijwe Revera William Branham. Ubu twamaze kuronka ishusho iboneka neza yerekana uwo muvugishwa uwo ari we. Ni ukuvuga uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo uwo ari we. Ni umuvugishwa n'Imana, kandi ni umuvugishwa n'Imana mukuru ahambaye. Ni umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini. Yohana yajanywe ku munsi w'umwami, ku munsi w'Imana. Uyu n'umuvugishwa n'Imana azoba ari ku isi ku munsi w'umwami. Iyi mwe mu y'umuvugishwa izoba iri ku isi mu mubiri w'umuntu, kandi icyo nicyo gituma arungikwa ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo kugira ngo arishingire intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Reka turabe no ngaha mu butumwa bw'ibimatanijwe ndwi ku rupapuro rw'301. Revera William Branham aravuga ati, nimwitegereze mumenye neza, igihe Imana yagira ibohore isi y'imbere y'umwuzure yarungitse inkukuma. Mbega ibyo bisigura iki? Ni ukuvuga yarungitse umuvugishwa n'Imana Nowa, inkukuma nkuru, umuvugishwa n'Imana ntumwa w'ikiringo kinini. Igihe kandi Imana yafata ingingo yo kubohora Isirayeli ngo ibakure mu buja muri Egiputa, naho nyene yarungitse inkukuma. Inde? Umuvugishwa n'Imana Mose, intumwa y'ikiringo kinini. Wewe ntiwizeye ko igihe Yohana yari ku kizinga ca Patimo ubu butumwa bwari butunganye cyane kugeza aho butashikirijwe umumarayika? Ni ukuvuga umumarayika fadika amenyerewe. Umumarayika rero ni intumwa, ariko woba wari uzi ko iyo ntumwa yari umuvugishwa n'Imana? Murabyizeye? Reka tubihinyuze. Turabe ibyahishuriwe Yohana 22:9. Turabe ko atari umuvugishwa inkukuma, yari umumarayika intumwa, ariko yari umuvugishwa n'Imana. Niwe yahishuriye Yohana iki gitabo cyose cy'ibyahishuwe. Reka turabe ibyo Yohana yabonye. Ni jewe Yohana numvise ivyo ndavyibonera, maze kuvyumva no kubibona nikubita hasi imbere y'ibirenge by'umumarayika anyeretse ivyo ngira ndamusenge. We uwo mumarayika arambarira atoyasigaho. Nta muvugishwa n'Imana n'umwe w'ukuri yo kwemera gusengwa cyangwa intumwa iyo ari yo yose. Ati, kuko ndi umugurano mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so. Abavugishwa n'Imana n'uwabitondera amajambo y'iki gitabo.
Imana aba ariyo usenga. Ibyahishuriwe Yohana 22:8 kugeza ku 9. Iki gitabo rero cyari ingirakamaro cyane kandi ni ijambo ry'Imana. Icyitonderwa, iyo ijambo ry'Imana rihishuwe ritegerezwa kuzanwa n'umuvugishwa, kuko uwo wenyine niwe ijambo ry'Imana rishikirako. Abantu iyo biteze ukugaragara kw'Imana mu gihe gitoya cyangwa mu kiringo kinini, aho Imana itegerezwa kwihishurira kandi igahishurira abantu ikintu kanaka, itegerezwa rero kurungika umuvugishwa wo muri icyo gihe ari we aza afise integerabwenge zibiri zikorera icyarimwe. Nuko Imana iraheza ikamuvugisha, ikamuha ubutumwa bwo mu icyo gihe, ikamuha guhishurirwa kuvuye ku Mana. Uwo muvugishwa n'Imana nawe agatanga ubwo guhishurirwa Imana akaguha abantu. Icyo nicyo gituma tubona ko Bibiliya yatanzwe n'Imana, yitanga biciye mu ntumwa zayo, mu bavugishwa nayo. Rero mu gihe cy'iherezo ishengero rizoba ryiteze kuronka guhishurirwa kurishoboza kuzamugwa, kwizera kurishoboza kuzamugwa. Icyo nicyo gituma Imana itegereza kurungika umumarayika ntumwa wayo ari umuvugishwa w'ikiringo kinini, kugira ngo uguhishurirwa kumuze ko nawe aguhereze abantu b'Imana. Ishengero ry'Umwami Yesu Kristo arishingire intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cy'iherezo. Kristo rero murabona, kubera ko yari ukugaragara kw'Imana mu mwuzuro wose, yashikije ukuza kwa mbere kwa Mesiya. Mbega ukuza kwa mbere kwa Mesiya kwabaye iki? Kwabaye ukuza kwa marayika w'isezerano, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo yabohoye ihanga ry'Abaheburayo. Marayika w'isezerano aje yambaye umubiri w'inyama witwa Yesu. Yaraje mu mwuzuro wose ari mu mubiri w'inyama. Niwo Imana yawuremeye mu nda ya Mariya, kandi iyo yabaye intebe y'Imana, intebe muntu yo ngaha ku isi muri iyo minsi. Intebe ya mbere iyo iri mu ijuru, intebe ya kabiri yabaye Yesu, intebe muntu y'Imana. Intebe igira gatatu nayo igaragara muri iki gihe cy'iherezo. Muri kino gihe cy'iherezo rero, nk'uko Data yabaye mu ntebe yiwe muntu mu gushyitswa kukuza kwa mbere kwa Mesiya, marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho ari mu ntebe yiwe muntu, intebe yiwe y'imbabazi, ariyo Yesu. Biciye muri iyo ntebe, murabona, yarakoze igikorwa cy'ubucunguzi, azanira imbabazi ubwoko bw'ibiremwa abantu. Turashobora rero kubona ingene mu nyuma Kristo yaduze mu ijuru, yicara ku ntebe y'Imana mu ijuru, intebe ya Data, kandi yagumye ariko aravugira abantu ari ku ntebe ya Data, avugira umuntu wese afise izina ryiwe ryanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa. Abo bose n'abafise amazina yabo yanditswe hehe? Mu gitabo cy'ibimatanijwe ndwi, aricyo gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Ariko Kristo azova kuri iyo ntebe yo kuvugira abantu mu ijuru, intebe ya Data, kuko we azoza yisubiza intebe yiwe y'ubwami, intebe y'ubwami ya Dawidi, ariyo azokwicara ko aheza aganze mu nganje y'imyaka 1000, aganze n'ibihe bidashira. Kandi waravuga ati, unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Iryo sezerano lizoshitswa kuri uyu mumarayika w'Umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo. Kandi uwo mumarayika w'Umwami Yesu Kristo azocika igikoresho cya Yesu Kristo cyo ku munsi w'iherezo. Reka rero turabe ingene Yesu Kristo marayika w'isezerano yagumye ari hagati mu ishengero ryiwe mu ntambu kuja mu yindi. Turabibona mu kigabane ca mbere ari hagati y'ibiterwa kw'amatara ndwi vy'izahabu,
aho mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere tumubona yambaye umukanda w'izahabu mu gikiriza ciwe, yambaye n'ikanzu, imyambaro miremire, amaso yiwe ameze nk'imbeya z'umuriro, mu kanwa kiwe hava inkota ikarishe, umushatsi wiwe wera nk'ubwoya bw'intama y'umweru, n'amaguru yiwe ameze nk'inkingi z'umuriro, ijwi ryiwe naryo rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Ibyo byose ni ibimenyetso, ni ibintu bigaragara kuri Kristo, ibintu bimugize ibyo azoba ariko aragaragariza ku munsi w'iherezo. We niyahinduka akareka kuba umuherezi agahinduka umucamanza, akareka no kuba umwagazi w'intama agahinduka intambwe, agahinduka umwami. Kristo rero mu ntambwe kuja mu yindi yagumye ahari mu buryo bwa mpwemu yera, kandi Kristo ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho wabohoye ihanga ry'Abaheburayo. Nicyo gituma yabwiye ihanga ry'Abaheburayo ati mbere yuko Aburahamu abaho je namye ndiho. Yari yababwiye ati Aburahamu yari yarahamiye kubona umunsi wanje kandi yarawubonye aranezerwa. Baramubwira bati wewe ubu udafise n'imyaka 50 ariko uvuge ngo warabonye Aburahamu. Arababwira ati mbere yuko Aburahamu abaho namye ndiho. Biri muri Yohana ikigabane 8 umurongo wa 56 kugeza ku wa 58. Mbega none yabayeho gute imbere ya Aburahamu kandi umubiri wiwe ufadika wari wavukiye Betelehemu y'Iyudaya? Umubiri wiwe ufadika wari umaze hagati y'imyaka 30 na 33, ariko wari imbere muri uwo mubiri we yari yarabanye n'ihanga ry'Abaheburayo, arabohora iryo hanga, kandi yarabanye na Aburahamu, aramugendera, arasangira nawe ku munsi w'imbere wo kurandurwa kwa Sodoma na Gomora. Aburahamu araheza amwita Elohimu. Yiyeretse Aburahamu ari kumwe n'abamarayika be bakuru Gaburiyeli na Mikayeli, barihinduye abantu bafadika. Imana yaremeye Aburahamu na Mikayeli, yaremeye Gaburiyeli na Mikayeli umubiri mu mukungugu wo mu ivu, yiremera n'uwundi mubiri wayo kugira ngo bagendere Aburahamu akanya gatoya. Ivyo ni ishusho n'urugero bigereranya ibizoba biriko birabera muri kino gihe cy'iherezo mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Nk'uko umwana w'umuntu yazananye n'abamarayika biwe kwa Aburahamu ku ruvyaro rwa Aburahamu, uwo mugisha vyongeye wo kuza k'umwana w'umuntu uraza ku ruvyaro rwa Aburahamu ku munsi w'iherezo. Rero murabona yuko muri urwo rugendo rwa Elohimu, urwo rugendo rwerekanye iherezo ry'abanyamahanga ab'i Sodoma na Gomora. Kandi igihe bagenda i Sodoma na Gomora, abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikayeli ari abantu baboneka bagaragara bashobora gukugwako. Turabona ko aho atambabazi zari zikihari ku bantu. Turabona ko naho abantu ariho bari bakiri, aho nta mahirwe bari bagifise, urugi rwari rwamaze kugagwa. Kandi mbere nimurabe mu ishusho n'urugero mu buryo bw'ikigereranyo, igihe abamarayika bahitana Loti bakamushyira imbere mu nzu bakugara urugi, aho urugi abantu ntibari bagishoboye kurubona. Bo muri Sodoma na Gomora bari bahumye bariko bararondera urugi badashobora kurubona. Rero bonaho urugi ku banyamahanga rugiye kugagwa mu mwanya uwo ari wo wose. Kandi igiye kugaragara k'ububasha bw'Imana mu mwuzuro wose, uko kugaragara igihe kuzoba kuri ko kurakora ibitangaza no twumiza dukomeye ivyasezeranywe ko bigaragarira mu iyerekwa ry'ihema ryahawe Revera William Branham. Muri icyo gihe urugi ku banyamahanga ruzoba rwugawe, kandi nimba rutazoba rurugagwa mu mwuzuro bizoba muri iyo minsi. Muri icyo gihe Kristo azoraga mu mwuzuro umumarayika wiwe, kandi biciye mu mumarayika wiwe azokora ibitangaza bikomeye n'utwumiza, kandi azokora ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya, abukorere mu mumarayika wiwe hamwe n'ubukozi bwa Yesu nabwo.
rero muri iki gihe, muri icyo gihe abanyamahanga bazobona ubwo bukozi buriko burakora ibyo bitangaza, ariko aho igihe kizoba cyamaze kurengana cyane, kuzoba ari ugukwegwa kwa gatatu kugenewe abamaze gutakara kuzimira, ariko gukwegwa kwa gatatu kuzogaragara kugenewe n'inkumi z'ibijuju. Kandi aho hazoza umugisha kuri izo nkumi kuri abo bantu, naho bazomenya ko bategerezwa guca mu kababaro gakomeye. Ariko uko gukwegwa kwa gatatu kuzoba kugenewe n'abatoranijwe n'Imana, ishengero mugeni, abana b'imfura b'Imana. Abo baronka ukuragwa kwabo mu mwuzuro, bararonka guhindurwa kwabo abari hari bazima, abapfuye bizeye Kristo nabo bakaronka ukuzuka kwabo. Rero muri iki gihe cy'iherezo, umumarayika yahishuriwe Yohana akamuha guhishurirwa kw'iki gitabo cy'ibyahishuwe muri ubu buryo bw'ibimenyetso. Niwe mumarayika nyene Yesu Kristo avuga ko igihe agira ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo mu mashengero. Uyo mumarayika nyene ararungikwa kuyoboka Imana rya Gikristo kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose, nuko ahishurira umubiri w'ibanga wa Kristo. Ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cy'iherezo. Muri iki gihe cy'iherezo aragaragara umumarayika w'umwami Yesu Kristo, uwo Kristo marayika w'isezerano azoba agaragariyemo mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Kristo marayika w'isezerano, murabona, yagumye ahari mu gihe ujya mu kindi ari mu ntumwa yo muri buri gihe, ahari mu buryo bw'umugabane ku rugero ruhwanye na buri gihe, kandi yagumye ariko arishushanya yigereranya, kandi yagumye ariko arashushanya ingene bizogenda byo kugaragara kwiwe ko mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka agaragariye mu mumarayika wa Yesu Kristo. No kuvuga ko uku kugaragara kose tubona kwabereye mu bamarayika ntumwa ndwi, uku kugaragara kwabaye akarorero k'ibyo Kristo azokora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo. Uguhishurirwa ko muri buri gihe kwaje ku mumarayika ntumwa wo muri buri gihe, kandi mu mumarayika ntumwa Kristo yarahiyerekaniye muri buri gihe, mu mumarayika ntumwa wo muri buri gihe. Kandi uwo niwe uguhishurirwa kwa Kristo ko muri buri gihe kwaje ko, haza no kwigaragaza kwa Kristo ko muri buri gihe, kandi uko kwabaye ukwihishura kwa Yesu Kristo. Kristo yihishuriye muri buri gihe, yihishuriye mu mumarayika ntumwa wo muri buri gihe, kandi ibyo vyerekana ibyo we azokorera mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, ahazoba yihishuriye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cy'iherezo, kugeza aho hazogera umwanya aho azomuraga mu mwuzuro, hamaze kuzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, kikuzurira mu gikorwa Kristo akora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Hanyuma azoheza murage mu mwuzuro, kandi guhera ukabandanya niho hazoboneka ku rugero rukomeye cyane ibitangaza bikomeye n'utwumiza, ariko urugi ruzoba rwamaze kugagwa, kuko hazoba hamaze kwinjira kugeza ku wa nyuma wo mu batoranijwe n'Imana. Kandi byongeye Imana izohamagara n'abatoranijwe bo mu ihanga ry'Abaheburayo. Ivyo ntitwashatse kubivuga ko vyinshi kugira ngo ntihahave hononekara integuro, umugambi Imana ifitiye ihanga ry'Abaheburayo, aho izohamagara 144 by'Abaheburayo. Kandi umumarayika gusa aza afise ikimenyetso cy'Imana nzima mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'indwi, ari wo mumarayika nyene w'umwami Yesu Kristo aza afise mwemu yera, ari kumwe na marayika w'isezerano agaragariye muri we. Uwo niwe umwe rudende azi uburyo, ubuhinga bw'ingene azobikora n'inkomeza azokoresha kugira ngo hahamagagwe ivyo 144 by'Abaheburayo. Kandi we azoguma yibikiye iryo banga ry'Imana kugira ngo ntihagire n'umwe agerageza kwigana ibyo azokora. Niyo huzura igitigiri cy'abatoranijwe b'Imana bo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ibya mbere abanza gukora abikora ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi icyo nicyo gituma turiko
turakorera mu banyamahanga mu banyamerika latine na karayibe, turiko turashyira ubutumwa abantu, kandi bariko barahamagagwa begeranywa abatoranijwe bo muri Amerika Latine na Karayibe bo ku munsi w'iherezo, begeranizwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka. Rero marayika w'isezerano ari we yagumye hari mu gihe uja mu kindi, ari we Kristo ari muri mpwemu yera yagumye hari mu gihe uja mu kindi mu ntumwa yiwe, ariko arakora igikorwa ciwe ubu ari mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka, kandi biciye mu mumarayika ntumwa wiwe arakora igikorwa ciwe gihwanye n'igihe cy'ubuye rigumye imfuruka, agahamagara kegeranya abatoranijwe bo ku munsi w'iherezo. Mbega none uyu munsi arihe umumarayika yahishuriye Yohana igitabo cy'ibyahishuwe? Harungitswe intumwa y'ikiringo kinini ku iyobokamana rya gikristo ryose, kandi abatoranijwe bazoba bariko baramubona, bariko baramwakira, bakira ubutumwa bwa Kristo bwumvikana biciye muri we, kandi bazoba bariko barabona ukugaragara kwa Kristo biciye muri uyo muri kino gihe cy'iherezo, ariko aratumenyesha biciye mu mumarayika wiwe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kuko ibi bintu azoba ariko aramenyesha ishengero rya Yesu Kristo, umumarayika wa Yesu Kristo. Nta wundi muntu n'umwe yoshobora kubimenya uretse gusa Kristo, marayika w'isezerano, kandi we abihishurira umumarayika ntumwa wiwe, biciye mu mumarayika ntumwa wiwe akabimenyesha ishengero ryiwe. Turabonye rero ahari umumarayika w'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo, ari mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, mu gihe cy'izahabu cy'ishengero rya Yesu Kristo. Rero marayika w'isezerano ubu ari hehe? Mu mumarayika ntumwa wiwe, nk'uko yabaye mu mumarayika ntumwa wo muri buri gihe. Ubu naho marayika w'isezerano yarabaye muri buri kibanza cyashyikirizwamo buri gihe, kandi yaba ari he? Mu ntumwa yo muri buri gihe, kuko intumwa yo muri buri gihe niyo uguhishurwa kw'Imana kwaje ko uguhishurwa kwa Kristo, kandi biciye muri iyo ntumwa Kristo yarihishuriye muri buri gihe, kandi uko kwabaye ukwihishura kwa Yesu Kristo ko muri buri gihe. Kandi ku munsi w'iherezo naho ukwihishura kwa Yesu Kristo mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka, uko kwihishura kuba biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi biciye muri uyo aratumenyesha ibintu byose bitegerezwa kubera muri iki gihe, ibyo twebwe dukeneye kumenya, kugira ngo gutyo turonke ukwizera kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe cy'iherezo. Mbega none ubu ni ikihe kibanza kiberamwo ukwihishura kwa Yesu Kristo ko ku munsi w'iherezo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe? Bibera muri Amerika Latine na Karayibe, kuko muri Amerika ya ruguru, mu Burayi no muri Aziya ntoya, ukwihishura kwa Yesu Kristo uko yakoze biciye mu bamarayika ntumwa biwe ndwi kwaramaze kuba. Ubu rero hasigaye gusa ukwihishura kwa Yesu Kristo uko akora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka mu mubiri w'ibanga wa Kristo, akabikorera mu kibanza cya Amerika Latine na Karayibe. Kristo, marayika w'isezerano mpwemu yera, ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuwe 19 umurongo wa 11 kugeza ku wa 21, aza yihishije kandi yihishuriye mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo. Ijambo marayika w'isezerano Yesu Kristo ari muri mpwemu yera, yihishije kandi yihishuriye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi biciye mu mumarayika ntumwa wiwe mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Mbega mwabonye icyo ari cyo ukwihishura kwa Yesu Kristo ko muri kino gihe cy'iherezo? No kugaragara kwa Yesu Kristo agaragariye muri mpwemu yera biciye mu mumarayika ntumwa wiwe muri kino gihe cy'iherezo. Kandi ubumenyi bw'uko guhishurirwa uko kugaragara kwa Yesu Kristo akora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe bishobora kumenyekanishwa na Kristo gusa mpwemu yera biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, kuko nta n'umwe azomenya umumarayika w'umwami Yesu Kristo uwo yoba ari we uretse Yesu Kristo yamutumye, kandi nta n'umwe azomenya Yesu Kristo uwo ari we yihishuriye ku munsi w'iherezo atari umumarayika ntumwa wiwe uwo azoba yihishijemo kandi yihishuriyemo ku munsi w'iherezo, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Ni nk'uko mu kuza kwa mbere kwa Kristo, mu kuza kwa marayika w'isezerano mu myaka 2000 iheze, ni nk'uko ata n'umwe yari azi umwana uwo ari we atari data, kandi nta n'umwe yari azi data uwo ari we atari umwana, hamwe n'uwo umwana ashatse kumuhishurira. Kandi yamuhishuriye bande? Ba bantu baciye bugufi.
nuko rero murabona icyo nicyo gituma Kristo muri Matayo ikigabane cya 11 umurongo wa 25 ukabandanya yavuze yuzuye umunezero, anezerewe cyane. Reka tubisome ibyo yavuze, kuko ivyo birisubiramo muri kino gihe cy'iherezo. Ikigabane cya 11 umurongo wa 25 ukabandanya haravuga hati, muri icyo gihe Yesu aravuga ati, ndaguhimbaza Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira inzoya. Egome Data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Byose nabihawe na Data, kandi ntawe uzi umwana atari Data, na Data ntawe umuzi atari umwana, n'uwo umwana agomba kumuhishurira. Kandi muri iki gihe cy'iherezo naho nta n'umwe azomenya umumarayika w'umwami Yesu Kristo atari umwami Yesu Kristo, kandi nta n'umwe azomenya umwami Yesu Kristo yihishije kandi yihishuriye ku munsi w'iherezo, yihishuriye mu ishengero ry'iwe ku munsi w'iherezo, atari umumarayika ntumwa wiwe hamwe n'uwo umumarayika ntumwa wiwe ashaka kumuhishurira. Kandi azoba ariko aramuhishurira abatoranijwe b'Imana ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ibiyo rigumye imfuruka, ariko abikorera mu kibanza cya Amerika Latine na Karayibe. Uko niko bimeze mu nteguro mu mugambi w'Imana, kandi byarashushanyirijwe mu ngoro yubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe na Salomo. Turabona ko ikibanza cyo hanze kiri mu buseruko, ikibanza cyahera nacyo cyatanguriye mu buseruko, gitangurira mu gihugu cya Isirayeli, kirabandanya muri Aziya ntoya, kigaragarira mu Burayi no muri Amerika ya ruguru, ahashikirijwe ibihe bitandukanye by'ishengero, aribyo bihwanye n'ikibanza cyahera cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impemu, ariryo shengero. Hanyuma naho muri Amerika Latine na Karayibe hashikirizwa igihe cy'ibuye rigumye imfuruka, aricyo kibanza cyahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Niyo hari ikibanza cyahera cyane mu ihema ryubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe na Salomo. Icyo kibanza cyari iburengerazuba. Amerika Latine na Karayibe iri hehe? Iburengerazuba, iri ku mugabane w'iburengerazuba, mu mugabane kontina y'iburengerazuba. Amerika Latine na Karayibe iri mu mugabane wa Amerika. Rero ni muri abo umugisha ukomeye cyane uwo Kristo yaduhaye twebwe muri Amerika Latine na Karayibe. Icyo nicyo gituma imituragaro ndwi yumvikanisha amajwi yayo mu rurimi rutazwi n'abamarayika ntumwa ndwi, ni ururimi rutazwi no mu marayika ntumwa w'indwi, kuko ururimi we yavuga cyari Icyongereza. Rero amajwi y'imituragaro ndwi, ijwi rya Kristo ariko arasemerera nk'uko intambwe yivuga, imituragaro ndwi iri kirumvikanisha amajwi yayo. Iryo jwi rivuga mu rurimi rw'Abanyamerika Latine na Karayibe bavuga ahanini aricyo Kiespanyol. Ubwo nibwo rurimi we akoresha. Mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo umukiza wacu. Kandi azoba ariko aravuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, avuga muri urwo rurimi, abwira abatoranijwe bose b'Imana bo ku munsi w'iherezo, kandi azobahamagara begeranisha ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, aribwo butumwa buca hirya no hino kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intama yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Rero turashobora kubona yuko mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo ariho umumarayika wa Yesu Kristo azoba ari, kandi ni mu gihe gihwanye n'uyu mwanya, aricyo gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, no mu kibanza gihwanye n'iki gihe, aricyo muri Amerika Latine na Karayibe. Kandi azoba ariko arakoresha ururimi ruvugirwa mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, ruhwanye n'ikiringo kinini cy'ubwami, aricyo Kiespanyol, ururimi rugenewe gutangirwamo uguhishurwa kose kw'Imana kwa Kristo ko mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Kandi iki nicyo gihe aho iri banga rihishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo, nuko ishengero rikaronka ubumenyi bw'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, rigategurwa kugira ngo rihindurwe, rizamugwe muri kino gihe cy'iherezo.
ukuza kwa marayika w'isezerano ari mu mubiri w'umuntu mu myaka 2000 iheze byabereye mu buseruko mu gihugu cya Isirayeli. Ukuza kwa marayika w'isezerano Yesu Kristo aje ari muri mwe muyera ku munsi w'iherezo bibera iburengerazuba, ubutaka bwa Amerika Latine na Karayibe, hagati mu banyamerika Latine na Karayibe. Ibi rero bihwanye n'ibyo Yesu yavuze, aho yavuze ko kuza k'umwana w'umuntu kuzoba nk'umuravyo urabiriza mu buseruko ukabonekera hehe? Iburengerazuba. Ukuza kwa mbere kwabereye mu buseruko mu gihugu cya Isirayeli, ukuza kwa kabiri nako k'umwana w'umuntu kubera iburengerazuba ku mugabane wa Amerika, kandi hasigaye gusa agace k'abanyamerika Latine na Karayibe kugira ngo habere ugushyiswa kw'iryo sezerano, kuko utundi duce muri Amerika ya ruguru, mu Burayi no muri Aziya ntoya no mu gihugu cya Isirayeli haramaze gushikirizwa ibyategerezwa gushikirizwa mu bihe byarenganye. Inyuma y'uko kugaragara gukomeye kwa Kristo yakoze akora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe abikoreye iburengerazuba, ubutumwa bwiza buzoheza busubire ku ihanga ry'Abaheburayo, kandi bo bazovuga bati, reka turabe ibyo Revera William Branham avuga, ingene avuga ko bizogenda, uko bizoba biri. Ku rupapuro rwa 57 mu gitabo cy'ibimatanijwe aravuga ati, mbona uwundi mumarayika w'inkomezamuno kavuye mu ijuru yambaye igicu no ku mutwe we yambaye umunywa w'amazi. Wowe rero witegereje neza uzobona ko uwo muntu ari Kristo, kuko no mu isezerano rya kera we yiswe marayika w'isezerano, kandi we ubu aje atumbereye Abayuda, kuko ishengero ryashyize ku iherezo ryaryo. Mu maso yiwe haka nk'izuba, amaguru yiwe ameze nk'inkingi z'umuriro. Muribuka umumarayika mu byashyiriwe Yohana ikigabane cya mbere, uyu ni uyu nyene umumarayika, ni intumwa, kandi iyi ni intumwa ya Isirayeli. Murabona ishengero haba hageze ko rizamungwa, we aza kuba ishengero ryiwe. Rero ishengero hageze ko rizamungwa kuko ryashyize ku munsi w'iherezo, kandi we aje kuba ishengero ryiwe, ku ishengero ryiwe. Rero kubera ko ari intumwa ya Isirayeli, marayika w'isezerano wabohoye ihanga ry'Abaheburayo akaba yarabaye no mu mubiri w'umuntu mu gitwikirizo cy'umubiri wiswe Yesu mu myaka 2000 iheze, ubu naho aje ku ihanga ry'Abaheburayo. Ariko kubera ko ishengero ry'iwe riri mu gihe aho ritegerezwa kuzamurwa n'abapfuye bizeye Kristo bakazuka, rero aje ku ishengero ry'iwe, kuko we yagumye abari mu ishengero ry'iwe mu gihe uja mu kindi, kandi araduga mu gihe cy'ubuye rigumye imfuruka. Aho rero aza agaragaye ku bw'ishengero ry'iwe muri kino gihe cy'iherezo, kandi we byongeye n'ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuwe 19 ari we yitwa Jambo w'Imana. Nukuza kwa marayika w'isezerano mwe mu yera aje agaragariye ku munsi w'iherezo, agaragariye mu mubiri w'umuntu mu mumarayika ntumwa wiwe. Ariko umumarayika wiwe si umwami Yesu Kristo, we gusa ni igikoresho cya Kristo kugira ngo Kristo yihishure biciye muri uwo, aheza avugisha ishengero ry'iwe biciye muri we, avugishe n'ihanga ry'Abaheburayo biciye muri uwo nyene. Ubu naho reka turabe ibizoba biriko biraba muri kino gihe cy'iherezo. Ku rupapuro rwa 22 mu gitabo cy'imirongo aravuga ati, ku rupapuro rw'176 n'agace k'ubutumwa kakuwe mu bibazo n'inyishu mu gitabo kivuga ku Baheburayo kigira 3, aravuga ati, aho hari ibyo byabona bibiri, kandi aravuga ati, bo nibatangura kugeramira isi bakoresheje ukuvuga ubutumwa kwabo, ni ukuvuga bariko baratangaza ibihano vy'Imana bigiye kuza, bagakoraniriza hamwe Abayuda iyindi ncuro bariko barabazana ku kwihana, bariko barabazana bundi bushasha kugira ngo bizere. Nibabona Yesu Kristo aje ku mugeni, bo bazovuga bati, nimwitegereze, iyi niyo Mana twari turindiriye twiteze, niyi nyene. Ariko we ntaje ku bwabo, aje ku bw'umugeni wiwe. Mbega none aje gute ku mugeni wiwe? Aje nk'umumarayika w'inkomezamanuka avuye mu ijuru,
kandi aje ariko arihishurira mu mubiri w'umuntu mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo, kandi ariko arigaragaza biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cy'iherezo. Ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe, ariko aradutegura kugira ngo duhindurwe, tuzamurwe kugira ngo turagwe mu mwuzuro. Kandi Kristo niyamara kuraga mu mwuzuro mu mumarayika wiwe, hanyuma natwe twese azoturaga mu mwuzuro. Ihanga ry'Abaheburayo bazobona uko kugaragaye, kuko marayika w'umwami Yesu Kristo niyamara kuragwa mu mwuzuro, aho rero niho hazoba utwumiza n'ibitangaza bikomeye, kandi hazoshyitswa iyerekwa ry'ihema mu buryo bufatika muri ico gihe, mu bitangaza bikomeye n'utwumiza. Kandi ibyo bizonyeganyiza isi yose yiva ikagera, bizonyeganyiza n'ihanga ry'Abaheburayo naryo, bizonyeganyiza n'iyobokamana rya Gikristo ryose, kuko gukwegwa kwa gatatu ariyo ntambuko y'ugushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema, ariyo ntambuko y'ugushyitswa kw'ikimatarije c'indwi, ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Iyo ntambuko ibera ku munsi w'iherezo, nitwamara kuragwa mu mwuzuro, turazwe mu mwuzuro na Kristo, tukaronka umubiri wacu mushasha. Nuko rero iyo minsi izoba iminsi hagati ya 30 na 40, igihe tuzoba twamaze kuronka umubiri mushasha. Tuzomara nk'iminsi 30 na 40 ngaha ku isi turi mu mubiri mushasha, hanyuma tugende. Ariko mu minsi 30 na 40 hazoshobora gukogwa ibintu mu myaka ibihumbi n'ibihumbi bitashoboye gukogwa. Kubera iki? Kuko mu mubiri uhoraho udapfa utabora, utazoba ufise imbibe inzitizi. Mu kuvuga gusa ijambo, ibintu bizoheza bibeho. Aho niho hari ibanga ry'ikinyegezwa cy'iyerekwa ry'ihema, ibanga ryo gukwegwa kwa gatatu. Ivyo bizoba igihe Kristo azoraga mu mwuzuro mu marayika ntumwa wiwe. Nuko nimwitegereze ngaha, aratubwira ati ku rupapuro rw'9 akarongo ka 72, avuga ati wewe ugumye mu butumwa bwiza ukaguma mu bwami ugakora neza, umunsi umwe rero Imana izomusohora hanze mushyire ku ruhande, imurage mu mwuzuro nk'umwana wayo imbere y'abantu, kandi izomuha ikintu azokoresha anyiganyize amahanga yose. Rero murabona ingene bizoba muri iyo minsi. Ariko imbere y'ukuragwa mu mwuzuro hategerezwa kubanza kuba mu ntambuko y'imbere yo kuragwa, aho dutegerezwa kuba turiko turakora mu gikorwa ca Kristo. Hakoma Yesu yavuga ati nkwiye kuba ndi mu bikorwa vya Data, mu bikorwa vy'uwagira amurage mu mwuzuro, kandi yaramuraze igihe yaramaze imyaka 32 n'igice. Yaramuraze mu mwuzuro kugira ngo mu nyuma mu kanya gato y'akamezi 6 aheza akore igikorwa gihwanye n'iyo ntambuko, aho yari kuba ari umwana yamaze kuragwa mu mwuzuro. Kandi muri iyo ntambuko niho yakoreye igikorwa cy'ubucunguzi. Muri iyo ntambuko niho yinjiriye i Yerusalemu yicaye ku ndogoba, kandi yarahejeje arakora ibintu kanaka muri iyo ntambuko. Rero muri iyo ntambuko yo kuragwa mu mwuzuro, igihe tuzoba twamaze guhindurwa, twebwe tuzomara hagati y'iminsi 30 na 40 ngaha ku isi, kandi nta mbibe nta nzitizi zizobaho mu bijanye n'ivyo Kristo marayika bisezerana azokora biciye mu ishengero ry'iwe, bikorera hagati mu ishengero ry'iwe muri kino gihe cy'iherezo, biciye mu bukozi azoba afise hagati mu ishengero ry'iwe, aribwo buzoba ari ubukozi bwa marayika bisezerana buriko bugaragara biciye mu marayika n'umwe wiwe muri kino gihe cy'iherezo. Rero nimurabe aho umumarayika wa Yesu Kristo ari, ategezwa kuba ari mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, kuko icyo nico gihe we azoragirwamo mu mwuzuro. Kuko igihe cy'ibuye rigumye imfuruka n'igihe cyo kuragwa mu mwuzuro. Kristo mu kuza kwe kwa mbere yashikiye he? Mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka cyo mu gihe ciwe. Yohana Umubatiza yabaye intumwa y'indwi y'igihe cy'indwi cy'ishengero ry'Abaheburayo mu vyagezwe, nk'uko na Revera William yabaye gutyo nyene intumwa y'indwi y'igihe cy'indwi cy'ishengero mu kiringo kinini cy'ubuntu. Hanyuma naho haca igihe cy'ibuye rigumye imfuruka, igihe cyo kuragwa mu mwuzuro. Nta muntu n'umwe ashobora kuragwa atari mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, kandi nta muntu n'umwe ashobora kuragwa mu mwuzuro atari mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo.
nuko rero umuntu wese azoragwa mu mwuzuro muri kino gihe cy'iherezo, abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana bazoba bari mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Abakiriho ari bazima, abapfuye bizeye Kristo nabo bazoragwa mu mwuzuro, n'ababayeho mu bihe byabo bakira ijambo biciye mu kugaragara kwa mpwemu yera kwa marayika w'isezerano agaragaye biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Ariko abo nabo nyene bazoza mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka bari mu mibiri yabo ihoraho, kandi abo barumva bari muri paradizo, barumva ibivugirwa ngaha mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, kuko bo barashobora kwitegereza ngaha bakahabona, bakumva n'ibihavugirwa. Nuko rero bo barashobora kumva ijwi rirenga ry'inzamba iriko iravugira muri kino gihe cy'iherezo, ijwi ry'umwana w'umuntu, ijwi rya marayika w'isezerano Yesu Kristo, ryumvikana biciye mu marayika n'umwa wiwe, ariko araduha ubutumwa bwiwe bwa nyuma, ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ariko arahishura ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba y'indwi, nk'uko ari n'ikimatanijwe c'indwi, no kuza k'umwami. Ni ukuvuga yuko inzamba y'indwi yo mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 11 umurongo wa 15 kabandanya, n'ikimatanijwe c'indwi no kuza k'umwami. Inzamba y'indwi kw'ihanga ry'Abaheburayo n'ikimatanijwe c'indwi kw'ishengero rya Yesu Kristo, ariko kuza k'umwami. Rero nimurabe ikindi kintu ku rupapuro rw'130 mu gitabo c'imirongo, aho atubwira ati reka turondere iki kibanza ku rupapuro rw'130 akarongo ka 11:53, Revera William Branham aravuga ati, ubukozi buzoba ari Mose na Eliya bariko barahindura, bariko barahamagarira Isirayeli, babahamagara babakura mu migenzo y'Abayuda. Nimwumvirize, bariko barabakura mu migenzo ya kera y'Abayuda, iyo bazimiriyemwo barazazanirwa, kubera ko bazoba barabavugishwa, we bazomwizera. Ariko arabahamagara kugira ngo baze mu munsi mukuru w'impongano Kristo, ariko arabafasha kumenya kwemera Kristo. Bo bazovuga bati, araje, azoba ngaha. Abayuda bazoba bariko barakoranira hamwe ibintu nk'ivyo. Nuko rero we niyaza azovuga ati, ndi hano. Kristo niyaza mu mwuzuro wose agaragariye ku munsi w'iherezo, niyaraga mu mwuzuro abatoranijwe biwe bo muri kino gihe cy'iherezo, mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, niyamara kuturaga mu mwuzuro, akaraga mu mwuzuro no mu marayika n'umwa wiwe, aho Kristo azoheza yihishurira ihanga ry'Abaheburayo. Kandi aho guhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzoshika ku ihanga ry'Abaheburayo. Rero turashobora kubona iri banga ari ryo rihwanye n'iki gihe cy'iherezo, kandi turashobora kubona uwo Kristo azoba ariko arihishuriramwo, yihishurira ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo, mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Ni hehe? Mu kibanza ikihe? Ni ikibanza ca Amerika Latine na Karayibe, niho hubakirwa, niho Kristo yubakira ikibanza cyahera cyane c'ingoro yiwe mu buryo bw'impwema akoresheje ibiremwa abantu, amabuye mazima. Kandi nihuzura uko kubakwa kw'ikibanza cyahera cyane, hazoba huzuye ishengero rya Yesu Kristo. Nuko rero we azoba yarangije igikorwa cyiwe cyo kuvugira abantu mu ijuru, kandi mu yandi majambo azova ku ntebe yo kuvugira abantu, aheze yisubize ivyiwe.
azokwakira igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye ku ntebe, nuko akizingurure yisubiza ivyiwe, azura abapfuye bizeye Kristo, natwe azoduhindura. Nuko rero aho tuzoheza dukore twidegembya cyane, aho ntituzokongera kubira icyuya nk'uku, kuko mu mubiri mushasha ntankeka umubiri mushasha uzoba ufise ivyankenerwa vyose. No mu bijanye n'ivyankenerwa, aho nta bushuhe, nta mbeho, nta kubura ibifungurwa, nta kubura itiro, nta kubura uburyo bwo kwiyunguruza bizohungabanya ibikorwa vyacu, kuko ntituzoba turabagikorera kuri ubu buringanire bwo ku isi gusa, ahubwo tuzoronka umubiri uhawe ubwiza umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo. Kandi nimuraba igihe yarakeneye kwinjira aho abigishwa biwe bari bakoraniye, yarinjiye batarinze kumwugururira urugi. Kandi n'igihe yarakeneye kugenda, ntiyababwiye ati nimundonderere tagisi kugira ngo njane ku kibuga cy'indege, ngomba kugenda. Iyo baza kumuronderera tagisi, yari kuba itagisi y'ifarasi cyangwa indogoba ikomeye. Izo nizo modoka bakoresha muri ivyo bihe z'amapine ane cyangwa amaguru ane. Ariko nimurabe, wewe ntiyarinze gusaba ngo bamuronderere igitungwa kugira ngo kimujane mu nzu ya data wacu wo mu ijuru. Nta nubwo natwe tuzorinda kurondera igitungwa kitujana mu nzu ya data wacu wo mu ijuru ngo tujane na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Tuzogenda nk'uko nyene tujane na Kristo nk'uko nawe yagiye. Iryo ni isezerano ry'umumosi wo muri mwebwe n'ijyanje nanje, kuko tuzozamurwa tujanwe mu ijuru, tuzojana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Rero bwa mbere dutegeza kubanza guca mu ntambuko y'imbere yo kuragwa mu mwuzuro. Hari abantu bashobora kuba barasomye ubuvugishwa bwa Revera William Branham, nuko bakaba barasomye ubuvugishwa bw'iyerekwa ry'ihema. Kandi birashoboka ko umuntu muri abo ashobora kuvuga ati ninabona ivyo bitangaza nzoheza nizere. Ni uwo muntu yabona ivyo bitangaza, nimba atazoba yarizeye ubwa mbere ngo ace mu ntambuko y'imbere yo kuragwa mu mwuzuro, muri ico gihe aho abazoba bagira baragwe mu mwuzuro bazoba bamaze guca mu ntambuko y'imbere yo kuragwa, bizeye bariko barumva ijwi rya Kristo ariko aravuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aravuga ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi bazoba bateguwe kugira ngo baragwe mu mwuzuro, bazoca baragwa mu mwuzuro. Kandi utazoba yarateguwe, utazoba yaraciye mu ntambuko y'imbere yo kuragwa ntashobora kuzokwitegura kuragwa mu mwuzuro. Rero umuntu kurindira kubona ugushitswa kw'ivyo bitangaza bikomeye mu iyerekwa ry'ihema kugira ngo umuntu aheze yizere, uko nukurindira kwizera igihe urugi ruzoba rwugawe kugira ngo umuntu ahindurwe anazamurwe. Nta mahirwe umuntu azoba agifise, ariko abantu bazoronka amahirwe yo kugumya neza Kristo kandi bavuge bati naho duca mu kababaro gakomeye tuzotanga ubuzima bwacu ku bwa Kristo mu kababaro gakomeye. Nuko rero aho niho bazoronkera ayo mahirwe, kuko gukwegwa kwa gatatu ahazoshikirizwa iyerekwa ry'ihema bizoba bigenewe umugeni abatoranijwe, ariko bizoba bigenewe n'inkumi z'ibijuju, kandi bizoba bigenewe n'isi yose abazimiye batazoba bagishoboye kwihana. Kandi naho bo kwihana, nta maraso azoba akiri mu ijuru ku ntebe y'Imana kugira ngo bozwe ibyaha byabo. Nuko Kristo aheza abavugire, kuko Kristo azoba yamaze kuva ku ntebe yo kuvugira abantu, kandi azoba agaragaye mu mwuzuro wose, agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo. Kandi iyo izoba yamaze kuba intambuko y'inshasha mu mugambi w'Imana. Kandi tuzomara gusa iminsi hagati ya 30 na 40 ngaha, hanyuma tujane na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama.
nuko nta kindi kintu tuzoshobora kubwira abasigaye atari uko tuzobabwira tuti tuzosubira mu myaka kanaka, aho ni ku 144 by'Abaheburayo, ariko tuzobabwira tuti tuzosubira mu myaka 1000 n'iyindi myaka 3 n'igice, niho tuzokongera kubonana bundi bushasha. Aho ni igihe bazoba bazutse kugira ngo bacige urubanza na Kristo n'ishengero ryiwe, bacige urubanza na Kristo ari kumwe natwe. Ni ukuvuga ko ibi bintu byose bizoba biriko biraba, kandi ikingirakamaro kuri twebwe ni uko turiko turumviriza ijwi rya Kristo, tukaba turiko turategurwa muri iyi ntambuko iba imbere y'ukuragwa mu mwuzuro, kugira ngo gutyo turonke ukwizera, uguhishurirwa, ukwizera kudushoboza kuzamurwa, ariko guhishurirwa kw'ikimatanijwe c'indwi, uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubwanza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Uko niko guhishurirwa kuzungurukira ko ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa bw'ijuru rirenga ry'inzamba, kandi ubwo n'ubutumwa ubwo Kristo marayika b'isezerano biciye mu marayika ntumwa wiwe aduha twebwe, nibwo aduhishuriramwo ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cy'iherezo. Turabonye aho we aduhishuririra ibi bintu byose abikora ari hehe? Mu ishengero ryiwe, mu ntambuko yihe y'ishengero ryiwe, mu ntambuko y'igihe cy'ibuye rigumye imfuruka. Abikora ari mu kibanza ikihe? Muri Amerika Latine na Karayibe. Mu rurimi ruhe? Mu Kiespanyol. Abikora biciye muri inde, biciye mu marayika n'umwe wiwe, akabihishurira abanyamerika Latine na Karayibe. Kandi aho harimwo abantu bose babaye muri ico kibanza, nabo baba baragiye mu bindi bibanza, ariko inkomoko zabo bakaba ari abanyamerika Latine na Karayibe. Kandi mu banyamerika Latine na Karayibe bose turabona ko harimwo abakomoka mu Baheburayo, kandi ntibizwi yuko coba ari igice canke bakaba barengeye igice mu bariko barakira ubutumwa bwo ku munsi w'iherezo, ko boba ari abantu bafise inkomoko zo mu Baheburayo. Rero mwibuke yuko ishengero ku munsi wa Pentekote ryatanguranye n'Abaheburayo, iyi ntambuko ya mbere y'ishengero, kandi ryatanguriye hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, ariko ihanga ry'Abaheburayo barasabagiye bakwiragira mu isi yose, kandi Amerika Latine na Karayibe irimwo Abaheburayo benshi, bamwe bo bazi ko ari Abaheburayo n'abandi batazi ko ari n'Abaheburayo, ariko inkomoko zabo bakaba ari Abaheburayo. Ariko kubera ugutotezwa, uguhamwa uko baciyemo, barahinduye n'amazina, baza barimuka bava mu kibanza baja mu kindi kugira ngo barokore ubuzima bwabo. Mbere barahindutse binjira no mu iyobokamana rya Gikristo kugira ngo bikingire. Kandi mwitegereze, abandi nabo barizeye by'ukuri, ariko bamwe babikora kugira ngo bakingire ubuzima bwabo n'imiryango yabo n'ibindi, kandi ntibigera babwira umuntu n'umwe ko bari Abaheburayo, kuko hamwe babivuze bari kubica bakabanyaga vyose bakabicisha. Rero nimwitegereze, Amerika Latine na Karayibe niyororero canke n'ikibanza cuzuyemwo abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi niyororero canke ikibanza cuzuyemwo Abaheburayo batazi ko ari n'Abaheburayo bamwe, abandi bobo barazi ko ari Abaheburayo. Imana yoyo rero irazi uko bangana abafise inkomoko zo mu Baheburayo, abari mu banyamerika Latine na Karayibe. Kandi nimwibuke, mwibuke ko umunago wo kwigishitsi cya Dawidi ari we Kristo. Mwibuke ko Kristo azogaragariza mu ruhande kanaka, mu kibanza kanaka, azogaragaza ibyo byose, azokwigaragaza, kandi azomuha ikinyenyeri gicibatsi cyo mu gaturuturu. Nuko rero umuntu kanaka azoronka ikinyenyeri gicibatsi cyo mu gaturuturu.
kandi n'uyu mugisha wose wo kwicara ku ntebe y'ubwami akicarana na Kristo nawe nyine azowumuha. Kandi Kristo azoba ariko aragaragaza umunago wiwe, inkomoko yiwe, umunago wo ku gishyitsi cya Dawidi mu buryo kanaka we azobikora kugira ngo ihanga ry'Abaheburayo bashobore kuvuga bati uyu ni we twebwe twari turindiriye twiteze. Ivyo rero dutegerezwa kubiceceka tubigarukirize ngaha, kuko ivyo ni iby'ihanga ry'Abaheburayo, kandi bo bazobona Kristo ari ku ntebe yiwe, ku ntebe yiwe muntu, intebe ya Kristo. Hanyuma naho mu nganji y'imyaka 1000 tuzobona Kristo n'unesha bari mu ntebe yo mu nganji y'imyaka 1000. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje nk'uko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Rero no mu ntebe muntu bazoba bahari ari babiri. Ivyo reka tubigarukirize ngaho. Turabonye aho umumarayika wa Yesu Kristo yari kuzoba ari. Yari kuzoba ari mw'iyo ntebe muntu. Kandi nimitegereze igihe cy'ibuye rigumye imfuruka ni n'igihe cy'intebe y'ubwami. Rero bitegezwa kubera mu gihe cy'intebe y'ubwami niho Kristo aba afise intebe muntu, ari naho hashyizwe iyo mpwemu y'umuvugishwa yahishuriye Yohana ubuvugishwa bwose bwo mu vyahishuwe. Hanyuma naho byose bizoja ku ntebe ifadika ya Kristo, intebe y'ubwami ya Dawidi muri Isirayeli. Rero nimwitegereze bizova mu gihe cy'intebe y'ishengero ya Yesu Kristo bije mu gihe cy'intebe yo mu nganji y'imyaka 1000. Turabonye uyu munsi aho umumarayika yahishuriye Yohana igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ahari. Kuri jewe ryari ihigwe rikomeye kuba ndi kumwe namwe kuri uyu mugoroba. Ndiko ndabashingira intahe yaho uyu munsi ari umumarayika yahishuriye Yohana ibyahishuwe. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika bisezerano yoba kuri mwebwe mwese ikaba no kuri jewe nanje. Kandi ese vuba Kristo yokuzuza igitigiri cy'abatoranijwe biwe mu mubiri wiwe w'ibanga mu ishengero ryiwe, akazura abapfuye bizeye Kristo natwe akaduhindura, hama akatujanana nawe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Ndabisabye mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mubikunze, inshuti bakundwa bene data muri ngaha. Mubandanya mugira umugoroba wuzuye imigisha ya Yesu Kristo umukiza wacu, umarayika w'isezerano, ariwe muri kino gihe cy'iherezo yari kuzoba ariko araduhezagiza ijambo ryiwe, ariko araduhishurira ibi bintu byose, abiduhishurira biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Mwibuke ibi bintu ntibiza uko nyene gusa, ahubwo ibi n'umugambi n'integuro y'Imana ya Kristo ihwanye n'iki gihe cy'iherezo, kandi twebwe twagenewe umugisha wo kuba abantu we yari kuzogaragarizamwo agahishurira ibi bintu byose bitegerezwa kuba, akaduha n'umugisha wo ku munsi w'iherezo, umugisha ukomeye cyane. Kuko nimba umugisha ukomeye ku Baheburayo, umugisha urakomeye cyane kuri twebwe natwe. Umugisha urakomeye cyane ku bazoragwa mu mwuzuro muri kino gihe cy'iherezo, kuko tuzosa na Kristo umucunguzi wacu, tuzogira ishusho n'akameremere by'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Rero integuro ya Kristo nuko twebwe dusa nawe, gusa kumera na Kristo.
iyo niyo nteguro niwo mugambi twebwe twahamagariwe kugira ngo turagwe mu mwuzuro muri kino gihe cy'iherezo duse na Kristo umucunguzi wacu. Kandi si kubera ko tunyotewe gusa na Kristo, si cyo kizotuma dusa na Kristo, ahubwo ni kubera ko twatoranijwe, twagenywe n'Imana kera isi itararemwa ngo tuzose nawe. Ni ukuvuga ntibiva ku gushaka k'umuntu cyangwa ku gushimika kwiwe, ahubwo biva ku Mana igira imbabazi, igira ikigongwe. Iyo niyo yabigenye, yabitegekanije gutyo. Kandi icyo nicyo gituma twebwe twavuye mu bihe bidashira mu nzu ya Data wacu mu ijuru mu buringanire bw'indwi. Aho niho ubugingo bwacu bwakomotse, kandi bwaje muri ubu buringanire bwo ku isi kugira ngo duhure n'ubugingo budashira, turagwe mu mwuzuro muri kino gihe cy'iherezo. Ni byiza gusa na Kristo, uko nukuragwa mu mwuzuro, guhindurwa twebwe abariho turi bazima, abapfuye bizeye Kristo nabo bakazukira mu mibiri ihoraho, gutyo tukagira ishusho na kameremere vya Yesu Kristo umukiza wacu. Gusa na Kristo ibyo biregereje cyane. Kugeza ubu twaramaze kuronka umushuzo wo kuragwa mu mwuzuro, ari uwo mubatizo wa Mpwemu Yera twaronse igihe twizera Kristo nk'umucunguzi wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka Mpwemu we Yera, gutyo tukaronka impwemu mu mubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, umubiri w'abamarayika. Kugeza ubu turafise umubiri w'abamarayika wo mu buringanire bwa gatandatu, tusigaje kuronka umubiri ufadika kandi uhoraho, kugira ngo turonka kuragwa mu mwuzuro, umwuzuro wo kuragwa mu mwuzuro, uko no kuronka Imana mu mwuzuro. Kugeza ubu turafise umushuzo ariyo ngwati, nk'uko Revera William Branham abivuga, ni ngwati avance, ni ngwati umushuzo. Hanyuma naho tuzoronka umwuzuro wose turonse umubiri mushasha. Icyo nicyo gituma turi muri iyi ntambuko y'imbere yo kuragwa mu mwuzuro, turiko turumviriza ijwi rya Kristo marayika w'isezerano, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kubera muri iki gihe cy'iherezo. Kandi turiko dukwirikira Kristo, kandi tumukwirikira ukwizera gushinzwe muri we, gushinzwe muri Kristo. Nkwirikiye Yesu Kristo marayika w'isezerano, we niwe azodushikana mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha no mu gihugu cy'isezerano cy'inganji y'imyaka 1000. Kandi imbere y'inganji y'imyaka 1000 azotujana mu birori mu munsi mukuru ukomeye, kuko iyo himitswe umwami kugira ngo aganze, ubwa mbere habanza kuba umunsi mukuru imbere y'uko atangura kuganza. Nuko rero uwo niwo munsi mukuru wo mu ijuru, ibirori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Imana ibandanya kubaha umugisha mwese, Imana ibarinde bazigame, kandi mubandanya muri ko murakorera Yesu Kristo, muri ko mukwirikira Yesu Kristo, tumukorera n'ubugingo bwacu bwose, kuko vuba tugiye kuragwa mu mwuzuro. Vuba tuzohindurwa, kandi tuzoronka ishusho n'akameremere vya Yesu Kristo umukiza wacu. Tuzoba imiyabaga ibihe bidashira. Imana ibaha umugisha, ibarinde. Mwebwe mwese ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mubikunze. Imana ibaha umugisha.